ashaka ni mushwana sivyo nico gituma yagiye indani aherayo aranga kwihindura impuzu mama nkunda mutwara ukunyene yambara indani wamba ahubwo mbifasha ahubwo mwanya STV. Every story matters. Hello guys, bakunzi ba STV, j'espère que meze bon. Ndashima meze neza. Ndabipfurize ko ndi umwaka mushasha. Bonane bakunzi ba STV bose. Turakunda cyane kandi murabizi. So ndi kumwe na Froji. Muramuzi yosi muramwibuka rero yambwiye ngo tora micro je na cameraman tuze ngaha muri Muyinga. Byakabira kuri ya rebisi mukinama muhabona bahazi. Mugabo niyaze kumufitsenza ningaha je nta naho ndi deja. Reka ndamumvirize cyangwa tuyaganuje ivyo ashaka. Frogi vipi? fresh Makuru misi. nimeza nkuru Mwaka mushasha mwiza. wa twese tusabikanye Umunsi uraryohewe. basuje gago ndafise n'ishavu ndusha tumi ndakubwira aho utore miriko na cameraman tugende aho kugira tuje kwa biconde Wa mugenzi wa Hajara. ya Haba iki tuje kugira iki none? je kubera ari muri yanciye ko numva ko ijya ngwara ari we yayizanye ariko je kikuri Nurisi. Nurisi ko yayizanye. maze kuvyumva bana abantu barenga bane mbamenya ko ari ibyo je nicyo kinzanye ngaha aha ndamukura ngaha ku nguvu mbaha kujya kwipimisha Kwipimiye gahegaje centre de santé gajuta. sawa abo byiza tugende baho twogenda None uje gushwana nje kuzanye. je sishwana oya ni muneza Kandi byose ngo bagenzi bawe. bose n'abagenzi biwanje nekumva bagenzi banje je kuba ko baramemera kujya no Ni bice ndase umugenzi wawe. umugenzi wanje ariko apana rega ari ikintu gitandukanye none ubugenzi n'urupfu birasa nibisa rero ijya n'ingwara mbi vraiment nagutembera abagenzi banje bose batera ingwara bavuga ati iyo mutomati nyinshi rumwe ruboze murarukuramo rero umwanya renda muziriye je Abahe. nganye ku rupangu Twashitse. nawe nyene Wana ari. Ni wabo ni yapanze. sivyo numbazi je mbona ari haba Waje imbere rero hazi. Nawe makaro umengani wanyu. Cameraman shawugara umuryango. Ne ari he? Bona ari he? Banzu dodo nusanga bavye biho ariho barusange ngaha. Natari. Na uriyo? Bazomwa nguja byo muri dushe. Ya uzana mushwana. Bicho ni sawa? Kuri imisi. Ndio kutamura mukije. Nta no kuziramutsa basi. nashaka rike kundamutsa ikibaga nakora nakize Onda mukije shubi. nondoge ko sha ahubwo wigira wambare gusa uze tugende Nze nambare. Tugende. amwa birebire vraiment Birebire. Kusanze muhira. Urumva unsangi wacu amunegeke. Reka ndababwira. Ubu nta mwanya afise. Ari ahantu ngira ngende. umwanya uraronka ku nkoni Notera induru ngaho ni mu rupango rw'abandi, mu rupango rw'abandi, rw'abantu. kuvuga iki ivyo rero urupango ruraga ubuzima bw'umuntu Kuri cyo waje kugwana. sinaje kugwana nabwo witegure kuvuga kukiza cyawe witegure atarako nawe wava umeze nabi vraiment Sinitegura. ago burambisa ngaho hantu je ni kumenje nikorera Yamviriza none. ni kwa so mwumvikano Basi cha kumujane he. tuje kwa muganga Mwagiye muri rusansu.
ahubwo Frodi ndagutangaye tuje kwa muganga nuri papa nuri mama canke wewe nuri Didi urumva kuri ico rero twubahane uranyumva twubahane Miri je manda ndamuntu isura je we bya witegure sivyo amavuga ati nguri Didier ngo ibyani byiki nibiki sinavyo nkeneye urabyumva Miri Biriza none yanse erega muripimisha kuneza nipimisha kuvumana urumva kandi muko muramurengera gose Miri turashaka tumenye ukuri kuko Miri urabona bagena bagenzi biwanje sinamenya ko bagenzi banje bako barahora ubusa wewe icambere cyo imagine mujya mwana ijya ndabijya mukobwa sivyo umwana nk'ubu amerewe gute muntu ntabyuzi babikoze ari babiri urumva icyo kizanye nga je ni kurengera ujya mwana urumva kugira je nshaka umwana abahuze nasi kuko babazi ko ujya mukobwa yaguma yangara abisinda munda oya nikibaho prema kandi numva ikosa vuze ko badakenye umwana azomure niko badakenye umwana atari kumera abavyeyi bisa neza umwana abaho neza ariko n'abavyeyi bakwiye urumva kubwiza je kinzanye nga nigira nanuri ibintu ndabitature byo kumurongo menye ukuri je kinzanye nga gikuru kibazo rero Didier nyine yaramwanyi kuja kwa muganga urumva ari Didier yaranse rero je simaze wowe uriwe kugeza kwemera ko mushobora kujana urumva ariko nabarazi ikibazo yaranse urumva ari Didier barageze ngo no kwambara neza yambaye neza byarangiye uya Didier aje kumbwira ngo ndamwembereza agende bicande nawe yaranse urumva rero simbora je mbona gusa mwamureka tumurika gute nubona bacabikiwe ubwo babona aho biki vyaho biki ikinyene gashaka ari kumureka solution kumureka urumva abo tureka tumurese n'ubundi nyene ugwango zo kumaruri kuri benshi zumuruzunguruka none ubona ko ngubu yateranije gute yateranije yajara n'ujya mukunzi wiwe we nabyo ubona rero shaka kubahuza byo wabahuza wareka gusa umva je hamwe none gashaya kuja kwipimisha namagara yiyo sivyo namagara yiwe avuze kusisha uje kwa muganga sishaka kuja kwa muganga tusi nibaza kugaho ari kibazo ndabitahura kwere aho usa nari muri kwanza we bicone je kwenda musanga mu nzu oya mani aha ni mu rupangu rw'abandi uvuga abantu ruvuze iki ni biza kubaha mu rugo rw'umuntu nikase kuneza urumva ni biza kubaha urugo rw'umuntu rindira ize kwambara hamaze muvugana tumurindire kuko twamusanze iwabo kandi nta porogaramu bamufitaniye none ubundi yo itamusanga ntari gutaha aho gabone ko nzize kibi ni mwera oya nakuri je ku bintu numva nakuri kuri uyo mukobwa oya nakuri Imana ubwo roho bose gira rumari abajene mukatiye bose genda rapasi none erega pasira ko mama bishaka none gashaho mukunda abakobwa akavuga ishukuri ama prudence kuri farmasi ahari je ngenda musanga indani nabwiye ngani ni muri rugo rw'abantu punguza fujo oya pa punguza urabyumva jewe nasohoke mviza we froji ni mureke afroji mureke oya siswa kubyumva siswa kubyemera none tugende kuneza apana batinga ibikini ngo umuko gumuntu tugende kuneza atako ndamubona ni sura je ariko meze jewe ngo nkwe ahubwo ndagutangaye uranangaye mu matima kibazo wowe ushaka iki wowe uri Didi menye ukuri nana ari Didi simva ngaha rero numva nga simva ngaha icambere wasanze iwacu uranyumva wanyureje froji reka miri sinshaka mviza ya ni mushwani sivyo nico gitumaga indani aherayo aranga kwihindura impuzu mama nkunda mutwara kunyene ushaka ufate ku nguvu sawa ushaka ufate ku nguvu Komenti uramagara no wanjye. ndekura none Ndakura. nanje simva ngaha namaze ndekura froji reka none bose ko tambaye reka shana ahubwo ushaka kumfata ku nguvu wambaye nakubwiye simva ngaha rero numva nga simva ngaha mviriza murekure kwanza basirone mvuge ajara dinamazana yakunda kumchanga bicho basi mwojana kwa muganga basi kuboneza
tujane hehe njye kwa muganga basi sibyo uyu ninde mbakaze kunora je tugende kwa muganga sana didiranse ko mujana kwipimisha namaze kubabwira singenda kandi simva ngaha ndibaza wanyumvise abandi bakoresha ibikorwa aho kaguma uvugisha amajambo mviriza mani ahani utiko ngasi wana kufunga hasi wana mkuji kofi ariko jina ufunga bakizanje bagasera ku meza aho umega ngaho kuri zo nsikure nakujyambere aturi kujya kabiri ngari kibazo niyambare neza tugenda basi bicho woro uje kwipimisha ryari twakubajije kwipimisha ryari ushaka kubimenyera iki biyo tugende niwumva simbira wewe tugende kwipimisha kandi ngaho wahagaze ugumubwira tugende mfangana utwana kusa ahubwo mbifasha murayibona mirigenda ndamutarase birabiri aha ni wabona ni wabo iwaba bivuze iki iwaba bivuze iki ariko ngaho sanga bye bari ngaha buke buke mviriza mi bazi ngaho kunuvye ngaho ibintu vyama bikwega induru ikindi naco icyo nari bagiye kubabwira nimba uzi ko uturihira inzu ngaha haguma nimba uzi ko utaturihira inzira yakoze ndazi urayizi sawa nanje kuneza yawe sindabarihira inzu ariko ndashaka tujana nimba mushaka ko ndabamena ko amazi ndayabamenako ahubwo mwanya ndamukubita nje nikomeze jepe ataje kuza ndamugira nabi urazi gukubitira umuntu wo musanzi wabo muzavye amabizana Frogis bangaho kuneza yora sinama mviriza mirwayibona tugende frog none mviriza none basi hari umugani yakwanduje none hari umugani yakwanduje tugende erega nta kosa afise kukwangira usukura muvugira sidi ndamuvugira muga turi wabo twamusanzi wabo tumusanzi wabo afise rezo afise rezo mugabo kugusuka kwa mazi ni wabo mugabo ego nabitahuye ariko munyuma nzugaruka kandi waje utamubwiye nta kibazo mufitaniye tugende abafite ikibazo bazo tugende jewe gusa munyuma nese nzugaruka ntazamba ego basi ibi nabikoze ngo bibaza ngo ndagiye sawa basi tugende dutahe basi dutahe nagume muri iyo bundi birabi nazosohoka azosohoka pe dutahe basi nacu urumva hazo mazi asibo bafitaniye ikibazo sino nta kihangora mufitaniye abakunzi ba TV mwahoze dukurikirana yataje ndumiwe ibintu byaho je mbona byo bandanya abantu bafitaniye ikibazo nayo Fro jumva kuvyinjiramo arafite rezo ko yamusuka kwa mazi genzo urondera bajya abantu byana numve uko babivuga ko hama ndabakunda cyane bye bye. Every story matters.